umuntu wese azoba yagirizwa kwibitunga ry'abarundi tuzogurisha ivyiwe amahera yivye asubire mu kigega. Mwivyo sinzobirya ko umuntu sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka nani $47 miliyoni samezi 2 y'igitoro camwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru eho mu gihugu cy'u Burundi agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro vy'ubushikiranganje bigeretse inshuro 3 yaravyubatse adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. Amaramaza naje ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza mugabo ko turi mu gihugu gifise ingingo twiyemeje kugwanya bakaboko ayo mahera ntizoyaheba. Ntumire indongozi zose ko twese twiyemeje kugenda turi bashasha duhindutse nagira ndabasabe guhera ku munsi w'ejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira bitubikire nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Uno munsi nshimishwa ko no majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura kandi nico bavuga ko babuze si cimbugwa cy'u Burundi ni cimbugwa mva makungu. Uno munsi umurundi wese ashakira vyose rimwe nico gituma ubifatiye hejuru yovuga ko abarundi ari ntashima abamaze kuronka umusesekara umupfuko karonka bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro bipfuza kunywa agapfundikiye bakipfuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere. Nivyo turumva imwe dodombo hirya no hino mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro ico ciza turondera naje ndakibuze nagishaka igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Imyaka 4 irarangiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi atanguye amabanga y'ukurongora igihugu cy'u Burundi. Igikorwa rero cyo kurongora igihugu si igikorwa coroshe. Ni igikorwa gisaba umwete, ni igikorwa gisaba ubwenge, ni igikorwa gisaba ihishurirwa rivuye ku Mana. Na cyane cyane ko ataburongozi na bumwe butava ku Mana. Umukuru w'igihugu wese rero twavyemera canke twavyanka ashigwaho n'Imana kandi niheza igasubira ikamukuraho. Ivyo sivyo ngiye kwinjiramwo, ngiye kugaruka ku bikorwa bitandukanye umukuru w'igihugu yagiye arakora. Umuntu yovuga yuko umukuru w'igihugu ataco yakoze muri iyi myaka 4 yoba yihenze. Reka tuvuge ivyo yakoze mu mfunyapfunyo. Amafaranga abasirikare n'abapolisi batahora babona yatumukira yarayabasubije. Ico ni ikintu ciza. Ikindi kintu shima umukuru w'igihugu yakoze yadufashije twebwe abarundi dénonciation. Yaravuze amabanga abarundi tutomenye. Kandi ivyo ndazi yuko babimwankiye abo basanzwe bari kumwe. Yaravuze ibisuma bitandukanye biri muri leta. Ivyo bimwe bimwe
yarabidondaguye amazina, ntiyahengeshanije kuvuga yuko igihugu baciba ku rugero rwo hejuru. Ku bwanje numva yarakoze ikintu gikomeye kuko kare ntibyavugwa, ubivuze hashaka kumena umutwe. Kare waba utubasha inzego baca baguhana bati wewe ntiwubaha inzego. Voilà, iryo jambo rero nibaza yuko mubyibuka. Ivyo rero ndemeza yuko yabikoze. Murazi yuko nababwiye yuko ivyo yakoze ndabivuga mu mfunyapfunyo. Murashobora kongera ko namwe ibindi yoba yarakoze. Ariko rero gawampayinga, ariko rero imbere yuko ngaruka kuri iyi ariko, reka tubanze twumvirize ivyo avuga yuko yashoboye gushikako mu vyo yemereye abarundi. Voilà, umukuru w'igihugu rero biraboneka yuko yihaye amanota, aravuga yuko ivyo yiyemeje yabikoze. Aha twavuga nka ryahangiro yari yemereye abarundi yuko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura n'umufuko ukagira iki, ukagira ingodo. Voilà, mvuze ingodo mwumve ikirimwo. Yari yavuze ati je nifuza yuko atamufuko buri 10,000 niburiburi. Iryo hangiro rero akavuga yuko yarishitseko. Twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo ufungura. Twari tuzi neza ko hakora mu nda. Twavuze kandi ko umufuko uronka amahera kugira umuntu wese aba mu Burundi ashobore kwikenura mu kuronka ubuzima bwiza. None imyaka 4 irarangiye, reka kaba karyo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu migambi twari twiyemeje. Icambere dushima no gushimira Imana mushobora byose kuko twarasenze turumvirwa. Imana irugurura ijuru, turaronka imvura ivuye mu ijuru, yongera iratwugurura amaso, turabona ko dufise amazi yiburuka mu misozi no mu mibande, ko rero atodupfa kubusa. Abarundi barakanuye, barabona ko umuntu wese atungwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe. Twese hamwe kuva kurwaruka, abakenyezi n'abagabo bakuze, twaravuye hasi turakora. Uno munsi nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki, mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura. Voilà, murumva yuko yemeza yuko imfungurwa zabonetse, agasubira kemeza yuko ya mahera yari yavuze yuko umuntu wese ategerezwa kuronka nayo nyene ariho. Ati nta muntu numwe arumva yuko yidoga yuko abuze amahera, bidoga yuko habuze ibindi. Voilà, kandi nico bavuga ko babuze si cimburwa cy'u Burundi, ni cimburwa mvamakungu. Ico cimburwa mvamakungu yavuze ntiyakivuze izina, mugabo twiyumvire yuko yavuze igitoro. Ati murazi neza yuko igitoro atari cyo turima, ni igitoro kiva hanze. Nico bavuga ko babuze si cimburwa cy'u Burundi, ni cimburwa mvamakungu. Uno munsi umurundi wese ashakira byose rimwe, nico gituma ubifatiye hejuru yovuga ko abarundi ari ntashima. Abamaze kuronka umusesekara, umupfuko karonka, bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro, bipfuza kunywa agapfundikiye, bakipfuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere. Nivyo turumva imwe dodombo hirya no hino. Voilà, ahantu rero muhategere neza. Si ukuvuga yuko umukuru w'igihugu atabona ibiriko biraba. Sinibaza yuko kandi hariho n'umurundi atarabona ibiriko biraba. Dutahure ko umukuru w'igihugu ariko kazi kiwe. Nta kandi kazi agira atari gutunganiriza abarundi. Umukuru w'igihugu ashigwaho n'abanyagihugu kugira ngo akemure ibibazo vyabo. Umukuru w'igihugu nuwuzana inyishu z'ibibazo abanyagihugu
bariko barahura navyo. Wumvise umukuru w'igihugu wumva inyishu. mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro. Ico ciza turondera na jewe ndakibuze nagishaka. Voilà, ico ciza turondera twiyumvire yuko harimo ca gitoro, harimo ya madovize n'ibindi. Ati dusangiye umubabaro na jewe. Twibuze nabigomba. Ati nifuza yuko ivyo bintu byose biboneka. Ariko rero aka kantu ngomba mukumvirize neza niko ngomba ngarukeko. Igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira. Ico gitoro, ayo madovize, nta muntu twokwagiriza yuko yoba ari watubujije kubishikira. Aka kantu murakumva? Ngira ngo ntimwakumvise. Reka ndakagarukeko. Ni turiko turarondera no kuvuga aya madovize. Ati iki gitoro mubona turiko turarondera tukabura. Ati nta muntu n'umwe vraiment gushika ino saha twokwagiriza ko ari watubujije kugishikira. Bo, je numva ibibazo bitanguye kubingimbirane. Ariko hariho agakino twakuze twumviriza. N'agakino twita ninde, mwese murakazi. Muraho gakino uzabumva ngo ninde. Ubundi nawe ngo none yo ari jewe. Ngo nawe si wewe. Ngo none yo ari nde gantu. Mbabarire, ubu rero numvise iri jambo umukuru w'igihugu ahejeje kuvumera. Ati ubu ntawe twokwakiriza kabisa yuko hariho ariko aradutera ibi bintu. Aho niho wari abanyarwanda. Aho niho wari abakongomani. Aho niho wari abatanzaniya ga yemwe. Aho ntawe worabira muri Kenya hariya za Mombasa abagabo. Bo, naho umukuru w'igihugu avuze uko, hariho abo twovyagiriza, hariho abari inyuma yavyo, hariho abantu baremereye abanyagihugu, hariho abantu bashize mu buja abarundi. Ndiko ndavuga sabandi ni babantu banyotewe inyungu zabo gusa, ni babantu biraba gusa, ni barabe abandi, ni babantu batanezwe abarundi, ni babantu batagira ikinya, ni babantu batagira imbabazi, ni babantu batagira impuhwe, ni babantu bagira ivyabo ntibahage bagakeceza n'ivy'abandi. Mu majambo avunaguye, abansi b'u Burundi ntisohave dusubira kubiyumvira handi. Abansi b'u Burundi ntisosubire kubarondera kure. Abo bantu nyene ndiko ndavuga nibo bansi b'u Burundi, nibo bansi b'igihugu, nibo bansi b'iterambere ry'u Burundi, nibo bantu bashize ingogo ku barundi, nibo bantu bashize urusyo ku barundi, nibo bantu batumye abarundi bagenda baridodomba, nibo bantu batumye abarundi batuntura, nibo bantu batumye ubuzima bw'igihugu buhagarara. Muti none weho huguma uvuga abo bantu ni bande? Aho ntiwavubesha mugabo. Mbere washima ntariko ndabahenda, reka ndababumvisha. Umukuru w'igihugu wenyene niwe abivugira. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje dayimoni mbi. Baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire, nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire, ni zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko. Voilà, murumva yuko hari akagwi k'abantu umukuru w'igihugu azi amaze kubona biba, ugasanga bagiye muri berube bakuye amahera barayadandaje bla 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 bla, biciye birangira inyungu zose z'abanyagihugu zigiye mu mifuko y'abantu kanaka umukuru w'igihugu azi. Mvuze ngo inyungu z'abanyagihugu ziciye zipotera, ni bwa buvuzi umwene gihugu cyangwa umunyagihugu yategerezwa kwivuza akaronka imiti, mbwa iyo miti ntisubira kuboneka kubera iki?
bwa busuma kubera baba mafiya. Mvuze ngo aba mafiya nimwaba mwiyumvira yuko ari abasuma basanzwe. N'umukuru w'igihugu arabazi. N'abantu biba atakagongwe na gatoya bagiriye abanyagihugu. Gufata ukavuga uti jewe nzokwemporta ibinganuko ivy'imiliyoni 15 bakayagukubita ugacuzana ivy'imiliyoni 3 12 ugacuzizana kuri marché noir. Aho nta mutwe urimo tumvikane. Reka je ndababwiza ukuri, umuntu ugasanga ni miliyarderi ngo afise miliyoni agaca akagahara afise ijipo 50 ngo ningo n'umugabo. Ubugabo bwahe uri shetani. Voilà, murumva amafwite ahabera. Mugabo w'abantu nta n'umunsi warimwe umukuru w'igihugu agira ati abana basuma bikomvyo reka tubashira imbere y'ubutungane, reka tubashira imbere y'intahe, basubize ivyo bivyo abanyagihugu hanyuma babihanirwe no kubihanirwa. Mumbabarire reka mbanze mvuga aka kantu sinokihanganira. Abo basuma, ivyo bisuma, reka mvuge nti ni vyirubura kigongwe. Mvuze ngo ni vyirubura kigongwe kubera iki? Kubera ko ino saha ari vyo bifatiye amaboko imugongo abarundi. Nivyo bitumye abarundi baparikinga amamodoka, nivyo bitumye abarundi babura icepfo n'icaruguru kubera ikena ry'igitoro, kubera ikena ry'amadovize. Nivyo harashobora kuba hajamwe utundi tuntu, mugabo ahanini biva ku ngeso mbi y'abasuma, biva ku ngeso mbi y'abategetsi badasonera abarundi, biva ku ngeso mbi z'abategetsi badafitiye impuhwe na nkeya abarundi. Namwe yumviririza aka kantu. Ubona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka, amezi 2 y'igitoro, kandi abo nyene bayivyo bakayo bambere bakoma induru ngo igitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abarundi muri insabwe kwiba murabambere kabisa. Emwe byose nzobirya ko mu sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka. Nani $47 miliyoni. Samezi 2 y'igitoro. Cyamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru, kandi tukabizija ko yategeza gukora bagenda n'amaguru bagenda n'amakinga. None samahera ari kugura igitoro biyifte bashira mu mifuko yabo baja kugura amazu hanze, kuko ntaho mbona aho bayashize, kwataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze. Nawe bonye hari bariko barubaka amahinguriro hanze kwivyo bihakacho ngo bikoresha nako kubahenda. Jessica niyumvira ubwo hari n'abantu Imana yabunze kugira bice Burundi. Voilà, abantu biciye abarundi hejuru mwabumvise. Mwumve abantu biba amezi 2 y'igitoro gikoreshwa mu Burundi ku mwaka. Aho yavuze ku mwaka cemufata ku myaka 4 iheze arongoye Uburundi. Muharure nako twagiye turabura igitoro. Abo bantu baguma badokora izo miliyoni zose. None ntimwumva yuko avuga ati none ivyo bihera vyose mwobikoze iki? Ati narumvise yuko muriko murubaka n'amahinguriro hanze. None boreka kuyubaka gute mu gihe basahura bakigumira ngaho bakaguma baronka amaposte, umukuru w'igihugu akaguma barabaraba uko nyene ntihagire n'ico bagira, ntibashigwe imbere y'ubutungane. Reka rero subire ndabumvishe kakajambo. Igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira. Mufatiye ku vyo mpejeje kuvuga, hanyuma mugaca mwumva iri jambo ry'umukuru w'igihugu, aho nta kantu mwumvamwo. Umukuru w'igihugu avuze ngo nta muntu numwe twovyegeka ko, none twohava tukavyegeka kuri bande? Mu gihe rero umukuru w'igihugu adafata ibi bisuma vyatekuje abanyagihugu, ibi bisuma
bitagirira impuhwe abanyagihugu, nawe mw'ico gihe murumva yuko aca aba complice. Mihandi majambo aba abarerekeye. Wonsigurira gute ukuntu abantu bo kwibuko kose bakiba abanyagihugu gushika yaho abanyagihugu bagenda bakonyera ibintu vyose bikaduga inshuro hafi zitatu, mugabo abari mu bariko batera ivyo bintu bakaguma bidegemvya, bakaguma bijandajandira gaho. Ibi bintu n'ubugesera, ibi bintu n'ubuyobe. Reka ngaruke rero kuri ya ariko y'umukuru w'igihugu. Naho navuze yuko hari ivyo yakoze, hariho n'ibindi bintu yategerezwa gukora mugabo atakoze. Hariho n'ibindi bintu vyinshi yatwemereye mugabo atigeze ashira mu ngiro. Agishika ku butegetsi yaratwemereye ko nabo bari kumwe bagiye kwerekana ubutunzi bwabo imbere ya sentare nk'uko ibwirizwa shingiro ribisaba. Mbafatireho akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose ko twese twiyemeje kugenda turi bashasha duhindutse. Nagira ndabasabe guhera ku munsi w'ejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise, kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo, tubishikirize abajejwe ubutungane kugira babitubikire. Nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise, babone yuko atavyo twacishije ku ruhande. Murumva yuko ingingo yari ingingo iryoshe cane, ni ingingo yaryoheye abarundi, ni ingingo yanezereye abarundi, ariko ivyo vyose vyahereye aho budakeye na kabiri umukuru w'igihugu arivuguruza. Ati turavye ivyo twari twavuze twasanze umengo biragoye guharura ubutunzi bw'umuntu n'ibindi vyinshi, reka muvyiyumviririze. Abantu benshi babifata nabi, bibaza ngo ugiye kuburana. Umuntu wese arafise umutahe atangurana, nta numwe adafise umutahe we. N'umwana kivuka umutahe wiwe nise. Muga munyu muragura vya rukururana kandi wavutse utagira namba. None bacha kwaza ngo wabikuye hehe rero? Ubu utwebwe mbere twasanze bida tumbereye neza ko kurumva umuhini mushasha utera amabavu, ku buryo tugiye ngo tuvyarire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'indwi yose atarabiheza. Tucatavuga ruti itunga ry'umuntu n'akabanga kiwe, nk'ubu nitwaheze ikiringo zoshora uti hirya bintu komera birateye amaki. Mana yanje akantu rero basha karatumye abarundi bumigwa. Bati none ubu ni wa mukuru w'igihugu nyene yari yatubwiye vya bintu bagabo, bati aza duhindutse ubunyene. Bo rero muri imyaka 4 umukuru w'igihugu arogoye igihugu c'u Burundi, twagiye tubona utwumiza n'ibihushane vyinshi cane. Twagiye twumva aho umukuru w'igihugu mu majambo yiwe yavuga yuko agiye gufata abasuma bose bivye leta, ko babwirizwa kugarukana amahera mu kigega ca leta canke naho akabashengeza. Ati nta kuntu na kumwe abene gihugu bo turagize inka nyuma natwe tugasha tuyirengerako tukayirya, nabo ntibabone n'amayezi. Mana yanje abene gihugu baturagije inka, itunga ry'igihugu, none duciyega yemwe tubirya. Twosubira kuba abasuku abene gihugu ko ari vyo nabemereye. None bagabo ibisi bimwe nababwira, umukuru w'igihugu yaravuze ukuri, ibigenda vyita ukuri. Umukuru w'igihugu arivugira ukuri, ariko abantu ntibavyumva. Abene gihugu bati bagabo iyi nka turayibaragije, iyi nka tuyifise ari imwe, muyirabe muyifate neza, itemvye mukayitembagaza. Bagabo natwe tuzoba dutemvye, muzoba mutugiriye nabi gose. Kuri igihugu ati none duciye turengera kuri yanka imwe gusa, imwe rudende abanyagihugu batuzeza, hanyuma tukayirengera ko tukayirya, n'amayezi ntibabone niyo twayashize. Ati none hari umunyagihugu vy'ukuri yose bira kutwizera? Ariko reka twumva ingene bimeze, twumva aho bayigejeje. Bona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka,
amezi 2 y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakayo ba mbere bakoma induru ngo igitoro kirabuze muganda bakunda ko abarundi muri ncabwa kwiba muri abambere kabisa emwe byose nzobirya ko mu sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka none $47 million samezi 2 y'igitoro cyamwimvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru ntagira bamaramaza barazi yuko murazi mwese ko nabemereye ko ngiye kumusuku wanyu abafasha rero nabo bumve yuko nabo arabasuku babene gihugu uzobirengako bavuga ngo ngwiki ngo tuzokata hiboze ubuzorehemukira bene gihugu ntituzoba turi kumwe naje nzomwiyambura none abo bantu bose bivye ivyo miliyoni vyose batarabahana ubu umukuru w'igihugu aguma yidoga yuko bariko bariyubakira amahinguriro mu bindi bihugu ntabafate none mwumva ivyo yemereye abanyagihugu ariko arabikora mu rugamba twatanguje kwiterambere hariho intambwe zikurikirana ariko kubera twacerewe duhakwa guterera imigeri 2 rimwe kuko bwa mbere tugwana tuva mu kinogo abarundi baguyemwo bakakimaramwo imyaka n'imyaka uno munsi umurundi wese ashakira vyose rimwe nico gituma ubifatiye hejuru yovuga ko abarundi ari ntashima mu majambo make wewe abona yuko yakoze ibishoboka ari twebwe tudashima ivyo yakoze twatanguye kubivuga kandi turabishima ariko ivyo atakoze vyabaye vyinshi ivyo yasezeraniye abarundi ntashitse vyabaye umurengera kandi muri rusangi ivyinshi vyatumye igihugu gisubira inyuma cane gusumvya uko yagisanze imyaka inirangiye hari ibibazo ibintu byaciye bisubira inyuma gusumba uko byari vyifashe arico gituma rero dutera kamo leta ihagabire ifate ingamba zikomeye kuvuga amadovize igihugu gifise mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu agituma kigurira ibintu hanze ugasanga ni nk'imiliyoni 150 z'amadolari igihugu gifise mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu ayo n'amahera make cyane murumva yuko ibintu byasubiye inyuma gusumba uko yabisanze bo reka twumvirize muri Frodebu naho ingene bavyumva mu by'ukuri narakurikiranye neza ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ku bijanye n'ivyo yaranguye muri myaka 4 iheze arongoye igihugu cy'Uburundi jewe ntibyantangaje kuko bavuga yuko byagenze neza byaranguwe neza 90%, 99%, hari imbere n'abashikuza bakavuga ngo babiranguye 100%. Ibyo rero ntawe byotangaza ngo umukuru w'igihugu yavuze ibintu byiza cyane gusa niko bimeze ivyo bitagenze neza navyo birafise abagira icyo babishikirije ko nk'uko kwacu nk'uko kwiwanyu kugira umukende kubera ko atankumi yigaya mugikira ngo mu ntwari ya demokrasi haba hari leta haba hari n'amashinga amateka n'inzomateka bari n'ubutungane izo nzego ziba zitandukanye naho zisenyera ku mugozi umwe ariko ziba zikora ibikorwa bitandukanye ico gikorwa rero umukuru w'igihugu yashikirije cari gushikirizwa n'inamashinga amateka kuko iyo namashinga amateka niyo iraba imigambi umukuru w'igihugu na leta rongoye baba bemereye abanyagihugu mbere nibwo nshingiro yatekanya yuko kira mwaka leta irazana imigambi zorangura mu mwaka bagaca bayana amafaranga izorangura iyo migambi abakurikirana rero ingene biriko birarangurwa n'abanyagihugu mugabo babicishije mu bashinga amateka n'abakenguza amateka nibo rero bavuga bati byaragenze neza cyangwa ntibyagenze neza baravye ubuzima abanyagihugu barimwo baravye abanyagihugu bavuye ico gihe naho bageze ubu nibo bavuga bati aha twarateye intambwe cyangwa twarasubiye inyuma ariko naho inama nshinga amateka n'ingingo amateka zikora mwibuke ko umukuru w'igihugu wenyine ubwiye tuvuga ko zidakora kandi niranda kubitubwira nate turabibona yuko ibyo leta izanye iminsi yose bavuga ngo 100%. Ibyo byose ko indekuro zose za leta yaba amateko amabwirizwa amateka imigani 100%. Gutora 100% ntibyoshoboka icyo gihe inama nshinga amateka n'ingingo amateka nivyo bikenewe leta iteguye imigambi neza ko yozira bitegura yonyene ngarutse ku byo umukuru w'igihugu yashikirije turavye muri iyo migambi yari yashikirije yarashimikiye cyane ku kibazo kijanye n'iby'abakoroni ko
ko badukoreye nabi biraboneka ko umugambi wo wararanguwe kuko ntiyigeze aganira neza nabo batwa bakoloni no kuvuga abanyaburaya abahurikiye mu ishyirahamwe ibihugu bimwe bwa buraya abanyamerika nta marembo yabugururiye nicyo gituma mubona baciye tugira ingorane z'amafaranga y'agaciro ibyo bita amadolari ibyo bita amayero umugambi wararangutse mugabo waraduteye ingorane biraboneka ikindi cya kabiri iravuga ati mbe migambwe itavuga rumwe na leta bimeze gute tuzokora ku byo atamugambwe utavuga na leta uzoba nico naco nyene gisa n'icarangutse ariko naco nyene kiratera ingorane ku ntwaro ya demokarasi naho carangutse mu by'ubutunzi naho nyene yaravuga imigambi itari mike yaravuga ati tuzokora ku buryo igihugu gitera imbere umunyagihugu wese agira amafaranga mu mufuko umunwa wose uzi igifungura turonka umusesekara tugeze kuvuga ati akagwi kawe kanyuruza abantu tukababura irengero karatugoye gutora ariko twaragatoye igizwe no kumenya yuko iyo yarashoboye kukazimanganya cyangwa atabishoboye mu bibazo bijyanye n'agateka kazina muntu yari yavuze ati ntawe uzoduha isomo ikigo ku bijyanye n'agateka kazina muntu natwe twarabyiyemeje ariko wumvirije ibyegeranyo bishyikirizwa n'ishami mpuzamakungu uri muri cya gisata cya kazina muntu uca wumva neza ko mu Burundi hari ingorane bijyanye n'agateka kazina muntu ugiye mu by'ubutunzi naho nyene nico kimwe mukuru w'igihugu wenyene yaradushyikirije ingene abantu bagira iturire ingene abantu banyuruza kongera bagasesagura itunga ry'igihugu mbere henshi avuga ati ahantu hose ari amahera ya leta abantu bayagize amahera yabo nta n'umunsi n'umwe ndamwumva ariko aravugana n'abakozi ba leta atababwiye icyo kibazo cy'abagira iturire cy'abanyuruza n'abasesagura itunga ry'igihugu umugambi ni mwiza ariko uwo mugambi warananiranye kurangurwa nico gituma igihugu cy'u Burundi twama dusanga gikenye kubera abo bakaboko bagiye bakagira ayabo ugasanga mbere hariho abatunze abateye imbere abakomeye abafite ibintu gusumbya na leta kandi bakora muri iyo leta nyene nakamara amaza kumva ko ari nk'umuntu bavuze ko basanze mu myaka nk'iyi afise inzu 155 afise induga 50 irenga 50 n'ibindi n'amafaranga ku makonti n'ahandi hose ariko rero we nyene yaciye agaruka aratubwira ati inzego z'igihugu ntizimfasha kurangura ya migambi leta ntimfasha n'amashinga amateka n'inkengo z'amateka ntibamfasha ubutungane ntibumfasha mbere ku butunganeho yashitse nakure none izo nzego zidakora tuvuge bavuze ati leta bye ibitangozi hanyuma izo nzego ntizikore iyo leta muri iyo myaka imaze kugira abashikiranganje ba mbere babiri umwe arapfunzwe kubera ibyaha yagirizwa umva yafashije uwa kabiri jama ariko aridoga iminsi yose none iyo migambi yaranguwe nande ko abo bashikiranganje babiri bamaze kuboneka umwe apfunzwe undi yidoga izo nzego nazo umukuru w'igihugu yaratubwiye ko zidakora iyo migambi yoba yaranguwe nande aha rero nta majambo menshi no hava mbandanya mvuga mu gusozera reka mvuge nti umukuru w'igihugu yavuze amajambo menshi yemeye vyinshi ashira mu ngiro bike cane bibaho sinohava ntanga amanota kuko vyohava bingora kuyatanga ariko iyi myaka 4 iheze umukuru w'igihugu ari ku butegetsi igihugu c'u Burundi carasubiye inyuma gusumvya uko yagisanze rero vyoba vyiza ibikorwa bivuze cane gusumvya amajambo kandi abanyagihugu nibo bobibona yuko yakoze neza gusumvya uko wewe yobibona kandi haracafise amahirwe y'imyaka 3 aho vyanse yokosora mugabo atakosoye ibintu bikabandanya bigenda uko biri ntiyemera ibiganiro vyohuza abarundi bose kugira ngo bige kuri izi ngorane zihanamiye Uburundi kino gihe ibintu birashobora guca bibandanya bigorana gusumvya uko bihagaze kino gihe Imana yo mwijuru nibahezagire mwese reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze ntimwibagire kandi ko twimirije urugamba rutoroshe urugamba ruturaba twese umuntu yoba ataramenya ivyugo rugamba tugomba dukore narabe urugendo rw'igihumbi na 97 tugiye gukora urugendo rw'amahoro
urwo rugendo rukaba ruzomara iminsi 40 kandi n'urugendo tuzokora twese dufatanya amaboko duhuje umutima n'inama. N'urugendo tuzokora twisonzeshereje igihugu nk'abarundi twese, hanyuma turabe yuko ingorane dufise zidahera. Urwo rugendo ruraryoshe mugumvirize.